Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho muherereye. Ndizera ko mwagize ibihe vyiza. Turi kw'igenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka wa 2026. Twiriwe tutabashikirije inkuru n'imwe kubera ko umwanya ntabwo watworoheje, ariko akandi ko kaje kugira ngo dushobore kurabira hamwe bimwe n'ibindi. Munkundire dutangurire kuri iyi nkuru aho iriko iravuga ngo cane yuko hano kuri point zero ni muri Fizi yuko twigwaneho yoba yashoboye kuhisubiza. Ku makuru tuko turaronka bariko bemeza yuko twigwaneho ngo yagavye ibitero bikomeye maze biza kurangira yisubije ino agglomeration ya point zero ihakuye igisirikare ca FARDC nabo basanzwe bariko barafashanya. Nagomba ndamenyeshe yuko ari kinyoma cambaye ubusa hano muri point zero. Kuva ku munsi w'ejo mwana shaka ntambara zigeze zivugira zibera hano kuri point zero. Kumbure iyi foto muriko murabona iriko nashize ko hano kuri screen ni foto y'umusirikare wa FARDC yapibriye yifotoreye hano muri point zero nyene kuva igihe cy'isaha 9 yo muhingamo kuri igenekezo nyene rya 15 Ruhuhuma mwaka 2026. Bivuge ko rero igisirikare cy'u Rwanda cahisemwo kugwanisha ibinyoma kubera ko babonye yuko abantu babahezeko. Iyi foto nkuko muyibona ni y'umukolonel w'umu FARDC asanzwe wanashaka arongoye ama operation hano nyene muri kano gace ka point zero, uwo bita Bangola nako Michel Apoko niwe yashoboye gushira ifoto hanze kugira ngo abeshuze kinyoma kiriko kirabeshwa na twigwaneho yuko bashoboye kwigarurira kano gace ka point zero. Ibinyoma bariko barakwiragiza ni byinshi cyane gose, ni mu ntumbero kugira ngo bashobore kurema agatima mu bantu babo. Ngira ngo mwabonye circulaire y'umuntu yariko arabahinyuza aho yashize ku mbuga zimwe mu ntambara bagwanira ku mbuga ngurukana bumenye kugira ngo bashobore kumaintaina canke se bashobore kugumya imitima y'abantu basanzwe babakurikirana mu vyo batanga canke se mu vyo bategetse imbuga ngurukana bumenyi zisanzwe zibashigikira. Nuko ngo iyo babonye ko mu buce butandukanye bariko barakubitwa hovyo, bariko barahatakariza ingabo, baca bakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gutangaza amakuru y'ibinyoma, na cane cane bakarondera nka bamwe mu basirikare buba barapfuye maze akaba ari bo baca batangaza yuko baguye muri ubwo ubuce. Reka nce nsoma kino gisongo mu mbabarire c'uyu mwene wacu aho yanditse, ngira ngo murabona iyi foto ndabashiriye ko iyi foto nshize ko ubunyene iyi muri ko murabona kuri screen zanyu ni y'umukolonel yitwa Papi Mazobo yaguye hariya Igoma mu kwigenekezo rya 26/0 mwaka 2025 mu mwaka uheze. Mugabo murabona ko baciye bayikoresha umunsi mu kwerekana yuko ngo uyu nyakwigendera colonel ngo yoba yaguye mu bitero byariko birabera hajya muri point zero. Uyu mwanditsi yanditse ngo abanyarwanda barasetsa amakuru y'ibinyoma ngaya. Yagize ati kuva aho twigwaneho ya Minembwe itakarije ibice byinshi bagasemerera bakabona nta ubitayeho, ubu rero ati reka dufonde inkuru z'ibifondano. Ayaturutse muri RD Congo avuga ati nta musirikare wo ku rwego rwa FARDC hejuru yishwe muri point zero, kandi nta migwano yatangajwe muri aka karere kuwa gatandatu kiretse kuwa gatanu canke kuwa kane uheze. Niko umwe mu bapolisi yarungitswe aha hantu yavuze. Kuri iyi foto ndavuga nyine ifoto muri ko murabona nyakwigendera Colonel Papi Mozebo yahoze ari umukuru w'ikibumba
muri Kivu ya ruguru yapfiriye mu ntambara ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 26 Nzero umwaka wa 2025 igihe abagwanyi ba M23 twigwaneho Red Tabara na FNL bashigikiwe n'u Rwanda mu gisagara ca Goma. Mwirinde rero amakuru akwiragizwa kuri izi mbuga kuri izi mpapuro z'imbuga ngurukana bumenyi. X yahoze ari Twitter, aho abakwiragiza amakuru y'ibinyoma n'imvugo z'urwanko ku misi ngira ngo murabyumvise bariko babeshuza amakuru yashikirijwe ku bw'iyo foto ndiko ndabereka, avugwa yuko ngo uyu musirikare yaguye hano muri Point Zero nayo yashengeye mu mwaka uheze kwigenekerezo rya 2026 Nzero. Babonye yuko vyanse mbogo wa wundi intenderi yashisha umuti, batangwe kugwanisha ibinyoma kugira ngo berekane yuko bagikomeye. Muri groupe naho ndako ndasoma iraho bo bavuga bati ngo twigwaneho yashuye kwisubiza Point Zero ngo biturutse ngo ku masasu menshi yarashe coalition ya FARDC. Murumva yuko ari ikinyoma cambaye ubusa. Kuva ku munsi wejo ndetse n'uyu munsi muri Point Zero nta migwano yigeze ihabera. Murumva yuko bahisemo kugwanisha ibinyoma kugira ngo barabe ko bigarurira imitima ya bamwe n'abandi. Twibandanirize ikiganiro cacu, ngiye kubasomera ubundi butumwa bwanditswe n'ikinyamakuru ARC Urunana Nyarwanda France, aho uyu mwanditsi murabona iyi foto ndayibashiriye ko nawe nyine murayibona aha. Uyu muntu bashize mu kazingi niwe ubuno butumwa bugiye kuvugwaho, aho banditse bati mu gihe byanditswe mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu byihanganire ikinyarwanda n'ikirundi biregeranye cyane gose. Banditse bati mu gihe abaturage benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kwitandukanya n'ubutegetsi bw'inyeshamba za AFC M23 wa RDF, ku rundi ruhande Kigali yohereje Bwana Freddy Kaniki Rukema mu misozi ya Minembwe kujya kureba ko hagira igikorwa kugira ngo umutwe wa twigwaneho wakomeza gukorana na Kigali. Ngira murabyumva, uyu Freddy Kaniki Rukema bamurungitse hariya hejuru muri Fizi, muri territoire ya Fizi, kugira ngo arabe ingene yoshobora gusubira gukonvenka abenegihugu na twigwaneho, kugira ngo twigwaneho nayo idahava imanika amaboko ngo itandukane na Kigali. Babana kwandika bati amakuru yizewe agera kuri ARC Urunana Nyarwanda France aremeza ko Freddy Kaniki Rukema ubu yageze mu bice birimo uyu mutwe wa twigwaneho. Uyu mugabo ameze nk'agakingirizo muri AFC M23 wa RDF, ngo basanze ari we wenyine washobora kumvisha bene wabo b'abanyamurenge kugirira ikizere Bwana Corneille Nangaa n'ubutegetsi bwa Kigali. Babana yabandika bati abenegihugu benshi muri iyi minsi barimo kwiyumvamo cyane ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe umutwe wa AFC M23 RDF ubafata nk'abagambanyi. Ibi nivyo byatumye habamo ugwikeke rukomeye ku buryo twigwaneho itakigirirwa ikizere na gato. Bakomeza kwandika bagira bati mu minsi ishize umugore witwa Fanny yashimuswe na twigwaneho nyuma yo gukekwaho gukorera ubutegetsi nako ubutasi umutwe wa FC M23. Si ivyo gusa, abanyamurenge benshi bamaze kubona ko intambara za Kongo zifite umugambi wo gusahura ubutunzi bwa leta ya Kongo
bikarangira abanyamurenge ari bo barimo kuhatakariza ubuzima. Ku rundi ruhande Paul Kagame we agakomeza kwisahurira amabuye y'agaciro ya Kongo. Mu kurangiza barangije bavuga bati intambara za Kongo zimaze gutwara ubuzima bw'abana b'abasore benshi ku buryo nta muturage n'umwe w'umurenge udafite uwapfiriye muri izi ntambara. Ikibazo cyo kwibaza, ese bwana Freddy Kaniki Rukema ashobora kumvisha twigwaneho ku buryo bakomeza gupfira u Rwanda? Ese ni iyihe nyungu abanyamurenge bazobona batabonye igihe ca Perezida Joseph Kabila? Ngira ngo murumva ko barangiza ku kibazo gikomeye babaza abanyamurenge ati ni iyihe nyungu bazobona mu gukomeza gukorana na Kigali batigeze babona igihe Perezida Joseph Kabila yaratwaye igihugu. So biragaragara ko mu bwoko bw'abanyamurenge bariko barajijuka, bariko barabona barashobora gutandukanya urwamfu n'ururo, kubera ko nibo bariko barahatakariza ubuzima cyane gose. Ngira muri kino gisoma mwabyumvise aho bavuga ko nta muryango n'umwe wo mu banyamurenge utapfushije, utagize umuntu utakaza. Batatakaje serugo, bahatakarije abana babo, cyangwa se bahatakarije abavyara ababo canke abavyeyi babo, kuko murazi ko zya ntambara zasutamye hajya muri ajya marokarite basanzwe babamwo, zahitanye bamwe n'abandi. Mu kurangiza inkuru yacu, reka turabire hamwe amajambo avugwa na Secrétaire Général wa Organisation des Nations Unies Antonio Guterres, aho avuga mu buryo buri direct, avuga ko MONUSCO ntabwo ifise ubushobozi bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo nk'uko abantu benshi bariko baravyibaza. Avuga ko MONUSCO ntabwo ijejwe kuja kurasa inyeshamba z'u Rwanda, ahubwo MONUSCO ifasilita ko amahoro ahaba, ntabwo ariyo igomba kuzana amahoro hano mu burasirazuba bwa Kongo. Reka rero turangize inkuru yacu. Ndabashimira mwebwe mwari mubanye natwe muri iyi nkuru ngufi mpejeje kubakorera. Kumbure turaza kongera mu bindi biganiro byacu tuza kubashikiriza mu masaha ari imbere. Mukomeze kubana natwe kandi mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.